Ku bibazo bimwe bimwe bimaze imisi vyibonekeza nk'ikena ry'ibidandazwa vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose nk'isukari n'isima, ishirahamwe Parseme ridaharanira inyungu za politike bagize ico bavuga mu kiganiro cahawe abamenyeshamakuru tondo ko kuri uyu wa gatanu. Iryo shirahamwe mu vyo ryashikirije hakaba harimwo amakenga ku bijanye n'amatohoza akorwa inyuma y'ikena ry'ivyo bidandazwa. Bwa mbere hoho urabona neza ko ivyo bidandazwa ari bidandazwa bishaka kuja nk'abantu benshi. Iyo udaranzo rugemwe abantu benshi rero ibintu bica binyegezwa. Uvuze yuko isukari muri sosumo ibikwi shoboka tuti none iyo habaye appel d'offre kugira ati abantu bemerewe kuja gutora isukari muri sosumo canka nahana iyo appel d'offre ibajyana amakritere bakurikiza kugira avuga ati wewe uremerewe. Ikindi nuko tuba ayo mamonopole abahari. None ko leta umengira irashira hawe ma monopole kuvuga ati sosumo ni udandaza isukari igacibura mu gihugu. Sosumo niyo ibuze niwe bahaye monopole yo kwikura hanze ukayinjiza mu gihugu kugira ukomplete production bidakwiye. Niko bari babize kirengiye. Yongeye ko hari amakenga ku ntumbero yenyene icubahiro umukuru w'igihugu yo guhimiriza abakozi ba leta kwiyungunganya inyuma y'amasaha y'akazi ko ishobora kuba itatahuwe neza bikaba vyotuma habamwo ugusekana mu buzi butandukanye. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme aranasaba ko kwigishwa abasanzwe bari mu nzego za leta mu vyo gutunganya imirimo yabo. Yongera atera akamo kucokogwa kubw'ivyo bidandazwa vya nkenerwa kugira ico kugaranco bita concurrence mbi. Abo bantu baza gutora isukara canke baza gutora isino muri amahera bitigeza kubera ku mugaragaro hakabanza kuba ico bita critère de sélection kandi abantu baganije bakaba bazi bakamenyekana amashira mutwe. Ivyo bikaba biriko bivugwa mu gihe isukari n'isima ari ikibazo mu kiringo gishika ukwezi.